Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi Yezu yavuze aya majambo ati: Dawe mukama w'ijuru n'isi, ndagushemeza kuko wahishije ivyo bintu abanyabwenge n'abahinga ukabimenyesha ibitazi. Niko dawe kuko ariko wabishatse. Dawe yarampaye ibintu vyose, kandi nta numwe amenya mwana atari se, kandi nta n'umenya se atari mwana, be n'uwo mwana azoba yamumenyesheje. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya tuzirikana dushingiye ku gisomwa ca mbere na cane cane ku bijanye n'ingene Imana itegura umugambi wo kurokora igihugu cayo ikagikura mu buja hariya mu Misiri, ikakigendera imbere ikagishikana aho yagitoreye. Ngira ngo mweho muriko murazirikana, menyereye kuza murazirikana amajambo y'Imana, ngira ngo ntimwibagira ko uru rugendo Imana iriko irategura kuzogirisha igihugu cayo ibanje kugikura mu bugaragwa, nako mu Misiri ikagiherekeza imyaka itari mike mu bugaragwa, gushika ngo igishikane mu gihugu c'isezerano. Ngira ngo ntimuyoboye ko vyibukiriza rwa rugendo rwacu natwe rw'ubuzima ducamo hano ku isi, kuko ari urugendo Imana ituja imbere mu musuku wayo, mu mwana wayo Yezu Kristu umusa mushasha, kugira ngo izote bidushikana mu gihugu c'uburuhukiro Yeruzalemu yo mwijuru, ngo muri ca gisagara kitubatswe n'iminwe y'umuntu, ngo cubatswe n'Imana yonyene. Iyo turiko turabizirikana rero, ntitubifate nk'uko umenga ni ibintu vyo muri kahise, wamusanga umenga ni uburyo Imana iguma n'ubitwimenyesha, kandi ikaguma itumenyesha natwe umuhamagaro ifise kuri umwe wese, kugira ngo urugendo rw'ubuzima bwiwe rucike ukunywana n'Imana mu vyacamwo vyose, ariko kandi rucike ukwitegurira gukorera Imana, kugira ngo Imana iduciye ko umwe wese Imana irafise ukungene imucako, ikamuzanira urukiza kubwiwe, ariko kandi ikanaruzanira igihugu cayo cyose uyu munsi atari Israeli imwe yiribwira nyinyana na Palestina hariya, ariko ari ekleziya yose, igihugu c'Imana, ababatijwe bose, abantu bose bakunda bakarondera Imana mu kuri, bakunda bakarondera Imana mu kuri. Uyu munsi turumvise rero ingene hari ikintu gikomeye Imana igomba kutwigisha. Imana burya muri iki gisomwa ikintu nyamukuru nukungene yihishuka ikimenyesha Musa, ariko imwimenyesheje yarabanje kumutegura. Hajya ibintu ducamwo mu buzima, hamwe twobishaka tukorohera Imana, Imana muri vyo iratwihishuka, irashobora kutwihishuka ikatwimenyesha, kandi igaciduhishuka n'ikidushakako. Akenshi turacinata ku nzira ubuzima buducishamwo, ugasanga ntitwitwararika kubaza mutima w'Imana tuti mbega ibi vyose umukama ashaka kumbwira iki, ibi vyose bizotururira hehe? Musa turabona ingene Imana imutegura. Muri iki gisomwa, muri ibi vyashikiye Musa, biratwereka yuko ukumenyana neza n'Imana, ugukorera neza Imana, mbere ugukorana n'Imana ibintu bihambaye, ni ibintu usanga umenga Imana irategura, igateguramwo umuntu kuva kure. Ariko nigeze kuba ndiko ndazirikana ingene jewe nshobora kuba maze imyaka 16 y'ubupatiri ndi ngaha muri Radio Maria. Muri iyo 2016 ndayimaze ngaha. Nuko tutaronsa akaryo ngo tuyage ndababwire
ingene nagiye ndabona Bikira Mariya ingene akurikirana ubuzima bwanje. Ibintu byinshi yagiye aranyigisha, yagiye aranyereka bimwe bimwe nkawushagirika, mugabo nkabona yuko hari ibintu yakurikiranye gushika naho abikurikirana no mwiyatirwa ryaje niyatiwe ku munsi mukuru wa Bikira Mariya w'i Karumeli. Ndeka ko mamasha ibikenewe. Witonze hajya urashobora kubona ingene Imana hari ibintu ikurikirana. Wo kwitonda ukaraba neza mu buzima bwawe, ibintu nibiza mu buzima bwawe nko kumenga ni ko tuvuga ngo ni igihamana. Oya, hariho umugambi usanga ukuriko. Vuze gutyo ntimwibaze ngo ni jewe rero nkomeye imbere yanyu. Oya, umwe wese arakomeye kuko yavuye mu ngingo y'Imana. Kandi kwama twakirana hagati yacu nk'uko umuntu akomeye, ntumuheze gusa mu byo umubona ko inyuma, mu magara make yiwe canke ibindi byose ubona, mbere n'ibintu byo yo batangajemo. Tambuka uje hirya, hariho umuntu amufise kw'ikiganza akomeye. Uko uzokwama wumviriza uyo muntu bizoguha kumva iteka ryiwe, kandi wumve yuko ubayeho kugira ngo nawe ashikire mbere iteka risumbirije muri urwo rukundo Imana yabakunze mwese. Nico gituma na Musa kuko imutegurira igikorwa gikomeye cyo kubasubiza iteka, kuko Imana burya ishima gucudika n'umuntu acunyacunye, umuntu ari mu buja aja karira ibi na biriya. Ubuja bwo kwa Farawo nibwo bwari ubuja, niko kandi nabwo nyene burababaza, ariko na cane cane bwa buja butwaka ishusho y'Imana muri twebwe, bwa buja bw'ibibi byinshi tubamwo aho hanze, dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie relationnelle. Burya bwose harimo ikintu Imana ishaka kutwishukamwo ngo idukureyo dushobore kwininahaza vy'ukuri. Numvise ikimenyetso Imana yahaye Musa, we namara kubakura hariya nkabakura mu vyara no mu buja bwa Farawo, ngo muzoninahariza kuri uyu musozi. Nta muntu ashobora kurinahaza Imana neza yuzuye ubuja bw'ivyaha n'ayandi mabateke yagenderamwo amuzingamitse, kandi ugasanga ntashaka no kuyavamo. Kuko ubu turazi neza yuko abaza bose mu misa zo kuri Radio Maria, baja mu bikorane bose ntibajayo kuko bashaka kuva mu buja bw'inabi. Rero ugasanga bari mu bundi buja bwinshi, bagerageza gushira ko agafeni k'ivy'Imana. Reka tugendeyo nivyo bigezwe. Erega ubunyu udasokorotse uri w'Imana, hari ahantu utaronka inzira. Oya, ntitubigire gutyo. Imana ikagira iti maze kubakura mu buja muzoninahaza ngaha. Kuninahaza Imana kuko twumva ko ari Imana. Yego hari igihe usanga hari ibintu biriya bikigoranye, ariko twumva neza ko ari Imana ishaka kutudugana mu iteka ryayo, kandi atari ryacu twenyene, ahubwo ari ryo dusangiye n'umuryango wose. Dusangiye n'umuryango wose. Kumva yuko muri ubu buzima uko waje muri inosi, uri umuntu ariko ingingo y'Imana yo kuguma ituma Imana yihishuka, n'Imana igomba kuguma idugana abantu heza, idugana ubuzima bw'umuntu heza, hatuma yumva ubwiza bw'Imana. Musa rero Imana ikamutegura, nuko ndavuga rero yuko ahakuru ikintu tuzirikana ngaha, integuro y'Imana. Musa Imana yaramuteguye mu buryo bwinshi. Ibyo twari twabiciye ku gatonya, ukabona ko kubera ko izomugira umuntu aringaniza igihugu c'Imana, akagitunganya. Murabazi kumbira ibintu byose avuga ngo by'amategeko yabahaye ibiki, ibanza kumucisha kwa Farawo. Aragenda ariga ivya administration, ivya governance y'igihugu, ntazi iyo bizomushikana. Kandi burya amashuri akomakomeye yari bwami. Murahiriwe abantu mutegurira neza akazoza k'abantu mu kubashira mu mashure kandi mukabigisha neza. Abarimu murafise vocation ikomeye. Yaba vyashoboka ndabishobora, nimwe no hayigisha harakinini, kuko nimwe muhagurutse ubuzima mukabuha intumbero, mukabutera inkingi, ibindi byose bizokubakirako. Abatanga imishahara mbabara kubagumura, ariko no kugira ngo twumve ingene ari abantu bafise igikorwa
cyo gushinga umushinge w'ibanze y'ubuzima bw'umuntu n'akazoza k'ibihugu, kazoza k'igihugu. Mugabo ca wumva kandi yuko bica bisaba yuko n'ababigisha abantu bategurwa. Igihugu cyose gishaka gukira neza, ibi byose turiko turavuga, abanyumva barambabarira, singomba kuvuga politiki, mugabo ni ku buzima bumeze. Ijya mbona kazoza dushaka muri 2040 na 2060, tuyitegurira neza mu gutegura l'education, aho turerera abana, ingene tubarera mu mashure, mu vy'ubwenge bw'umutwe ubwenge bw'umutwe n'umuzirikanyi bwo mu ishuri. Ariko kandi ivyo ntibikwiye, ntibihagije byonyene. Mugabo kandi murazi yuko n'abanyeshuri haragira igihe bakabatwara muri stage, immersion mu buzima bw'ivyo bazoja kubamo. Nuko usanga ubonye amastage y'umenga ni formalite, agastage ku kwezi kumwe wabonye ibiki. Imana ikimugirisha stage ndende hariya mu bugaragwa kwa Yetro kuja kuragira intama za sebukwe Yetro. Yigira umusuku, abo umusuku wa shebuja, amenye yuko kuzokorera Imana ntibimugira ikintu cy'igihangange cy'umutegetsi ategekera hariya hejuru. Yumva ubuzima bubabaza bw'umuntu akorera uwundi, yumva ubuzima bubabaza bwo mu bugaragwa, initiation. Harana barambwira ngo be pati ngo ko twumva uvuga ikirundi cyinshi atari cy'abana bo kwijana. Naragendagira amanisiation ndaduga ruguru. Ndibuka ko twebwe abavyeyi ko batureze muri grande vacances ukwezi kumwe wakumara ruguru, tugaherekeza abaja kuragira, abaja kuvoma, tukaja gukinira ku bitumbutumba, amabutura gatabu, karibwa n'imvunja. Ari gumenga birababaza, mugabo nirindi ishure ry'ubuzima. Nirindi ishure ry'ubuzima, mu kuvuga hariho ubumenyi bwo mu mutwe bw'iki bwo mu ndinga, mugabo hariho n'ubumenyi bwo mu bwenge busanzwe bwo mu buzima ngaho hanze, kugira ngo amenye ubuzima bwose bw'abazoja imbere nk'igihugu kubw'umukama, ngo abafashe kumvizira Imana iri kwirabajanamwo no kuzobafasha gushika mu gihugu yabateguriye. Gutegura, la préparation, l'éducation, la formation, ivyo bintu birambaye imbere y'Imana. Cyo gituma abantu muri imbere y'abandi mubategura muri binabiriya, mwumve ko hari ikintu muri ko muracira n'inzira Imana mu buzima bw'umuntu, mu buzima bw'igihugu. Mu buzima bw'igihugu ntituhafyinate, naho kumbura ibintu byo babigoranye, gerageza kuba umurezi muvyeyi, umwigisha murezi muvyeyi, ategurira inzira igihugu cyose. Imana rero nivyo ntibihagije. Ubwenge bwo mwishure n'ubwenge bwo mu buzima ntibihagije byonyene, birakenewe yuko iza ikamwimenyesha guhura n'Imana, gusenga, kuja mu ngoro y'Imana, kugira umuntu ko afise un être suprême kandi ari hejuru yose kandi akurikirana ubuzima bw'umuntu. Kurera n'abana tukabategura bakumva yuko batariho bagenza umutwe nk'uruyuzi, batariho nk'abagenda bigendera ko nk'Imana zabo bonyene, ahubwo ko hariho Imana, kandi Imana y'ukuri idatanguranye nawe. Hari abo yatanguranye imbere yiwe kuva kera, bitwa Ibrahimu, Isahake na Yakobo, igatibika twigaragaza gushika muri Yesu Kristu, igashika neza ubwayo, igashika muri Yesu Kristu. Izo dimensions zitatu mukaba mugomba namwe gutegura kazoza keza k'abana banyu, nk'abantu bashobora kumva ingene isi ishobora gutera imbere mu vy'umutwe n'ubuhinga, kumva ingene ubuzima bworinganizwa neza mu bwitonzi butuma umuntu aba mu kibano ciza n'abandi kandi akabana neza nk'abandi, kumva ingene umuntu ashobora kubaho ari umuntu yumva neza ko afise iyava igituma ngenda niyo ariko araja mu Mana. Ivyo bintu bitatu ntimuvyibagire. Ntimugaburire abana gusa ibiharuro vyinshi,
ba bantu bazokwiga muri university ya Oxford canke mugabo atazi kubana n'abantu, dafise ubwenge bwo mu buzima. Nivyo ntibihagije, nimubagira abantu baraho bubona umenga n'utumungu twabo bonyene, nizo mana ziwabo, kamenya ko afise Imana. Je nibuka Martin Luther King ahuye n'umunyeshure ahejeje les humanités, kamubwira ati none kuhejeje kandi uri brillant, bigiye kubandanya gute? Ati nzoca niga university nziza ikomeye cyane, nze mbigihanza. Murabona umusore ahejeje humanité cyangwa umwigeme, kamubwira ati hanyuma nzoca ndondera ahantu mu kazi keza bahemba amafaranga menshi. Ati hanyuma nzoca ndaba maze kugiza amafaranga ngire mariage n'umugore mwiza cyane. Ati hanyuma tuze tuvyara abana tugire ubuzima buryoshe. Hanyuma tuze tugende tuze turagira amavakansi tubeho ubuzima buryoshe cyane. Amareve yabaye bajene. Hanyuma tuzobaho neza tuvyara abana bakenya beza bibaju vyiza bimeze neza by'ubwenge nka papa wabyo. Hanyuma tuzoca tubandanya tubaho neza nyene ubuzima bwiza bwo ngaha nyene. Hanyuma tuzosaza neza tugire retraite nziza dutembera ibihugu ku ma plage meza turyoherwa n'ubu buzima. Hanyuma tuzosaza neza, yego dusaze neza, biratanguye guhera. Ati hanyuma kuko adafisa handi hanyuma bica bicikira ngaho, kandi ageze ngaho aca aba triste, aca arababara, yumva ati bizoba bihetse ako kantu ko hanyuma. Rero abantu mubumvisha muti barafise hanyuma kandi heza hakomeye, ku buryo bw'uko nibi vyiza dushobora kuba nko muri nosi ntituvyugaraniremo, tubize twumve yuko hariho hanyuma Imana itegura ibindi biryoshe gusumbya. Ariko ivyo vyose biri muri education. Dusamukama ingabirano yo kwama twumva ingene Imana iturera, ingabirano yo kwirera n'ingabirano yo kurerana neza hagati yacu, ngo twitegurire kurangura umugambi w'Imana. Umwe wese umuhamagara Imana yamuteretsemwo, umvise ingene Imana imuhamagara Musa mu izina ryiwe. Uyu munsi wumva Imana ingene iguhamagara nawe mu izina ryawe, uguribuka ico nagutoreye. Nubeho muri ubu buzima ushora umutwe nk'uruyuzi, wumve yuko ufise Yehova uwo guteretse uwakubaditse muri nosi. Wumve kandi ko ariko aragutegurira igihugu c'uburuhukiro. Amen.